umugambi tuho turakoreraho w'ishirahamwe FAO bifadikanije n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ushijwe gukingira ibidukikije, kugwiza ifungurwa mu gihugu no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Muri iyo ntumbero rero uyu mutumba wa Rwingiri twasanze ahanini hari ubukene cyane, hari inzara nini kandi hari ingorane y'ihindagurika ry'ibihe, abantu basanga babayeho nabi. Hanyuma tubigiye inama dusha turabaronderera kuryo twokwega amazi kugira ngo babandanye barima igihe cose, kugira ngo baze bahangane n'igihe. Uyu mugambi rero waratumye dukwega uyu mugende w'amazi ushika ku bilometero bine, hanyuma ukabugizwe uzovomera amahegitari 250, ikaba itunzwe abanyagihugu bashika 550, akaba ari zongo zizotuma zikoresha aya mazi mu gihe cici canke igihe imvura yataze. Biratunezera, tugashimira n'abanyagihugu ko babifashe na nkama bakabikwirikirana, tugashimira n'ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwo tubifashanya mu guhimiriza abanyagihugu kugira babandanye ibikorwa. Aho byahereye nuko abenegihugu bo kuri no mutumba wa Rwingiri bari basanzwe bakoresha amazi mugabo bakayakoresha kuri kino gice nyene mubona hari isoko, hanyuma bariyungunganya kugira ngo amazi ashobore kwigirwa imbere gatoyi, mugabo birabagora, mugabo bandanya bakora muri ubwo bukene nyene. Niho leta y'u Burundi yabicisha mu kigo FAO mu kuza kubashigikira, aho yacishika ngaha kuri no mutumba nyene ikabubakira uyu mugende mubona ungana n'ibilometero bine, bisigura yuko uyu munsi ariko akora abenegihugu benshi. Nkuko bari babwiye, hariho amakoperative ari mu mashuri ndimo asanzwe ariko arakorera kuri no mugende, nkuko dufise na koperative sangwe muri wa mugambi w'igihugu, koperative sangwe yo ku mutumba Rwingiri ihurikiyemwo abenegihugu bose, nabo nyene bariko barakora ibikorwa byo kugwiza imboga muri no mugambi wa leta wo kugwanya inzara. Twe twaje gukoreraho twisunze uyu mugende ukorera ngaha utemba uja ngaha mu gacimbiri ka Kibaya. Twe tumaze kubona yuko baduhaye amazi, twaciye tugenda dushikira mwene iritongo ryo ngaha turamusaba, hama tumusabye turatangura gukora, hama turakora turabandanya. Twatanguye mu 2017 mugende ugitemba utaraja mu isima, turabandanya dutera ibigori, dutera ibiraya, dutera intore. Ubu rero twariko turafashwa n'ishirahamwe ryitwa FAO, baraduhaye imbuto zitandukanye n'izi ntore mubona nibo badufashije kuzironka. Baduhaye isoja turiko turatera ngaha hepfo. Umugende wadufitiye akarusho cyane. Nk'ubu kuva mu kwezi kw'indwi twari twatangiye kugurisha ibigori vya mbere. Yabahaje mu misi heze muci barabonye ko ngaha anye hariho imirima ibereye iteye igomwe y'ibigori. Twateye hafi hegitare 3 z'ibigori, twabivomeye kuva mu kwa gatanu gushika ivyanyuma tubigurishije vuba. Ubu rero turiko turabandanya dukora. Abenegihugu bakorera muri kino gice gishikamwe amazi, igihe cyose bama ariko barakoresha amazi bigatuma umwimbo wiyongera. Kuva batwubakiye umugende hariho ihinduka rinini ryabaye cyane, n'inzara ikiragabanuka ko turiko turaraba ibitigiri by'abantu bafungura nabi, turabona yuko byagabanutse cyane par rapport yuko byahora. Hanyuma nkuko nakivuze n'umwimbo tukabona yuko wiyongereye, kuko murabona yuko aho duhagaze harashajije kandi mubona yuko twari tukiri mu gihe cici. Ubu rero turabona yuko biriko biratanga akunguko keza cyane, turabona yuko abenegihugu bari ku kivi kandi turabona yuko barima bakimbura. Biranatuma abenegihugu biza kubafasha mu miryango yabo korora n'udutungwa duto duto, kubera tuguma tuko turabahimiriza yuko mu gukoresha aya mazi muri bino biterwa bagira baragaruka bakabona yuko hakenerwa amase y'ikirundi. Rero ayo mase y'ikirundi niyo acagaruka akabafasha no muri bino bikorwa.